Mu buzima bwa misi yose tugenda tubaho, ivyumviro tugenda tugira vyoba vyiza canke bibi birafise uruhara mu kuntu tubayeho. Ivyo nimwe tugiye kurabira hamwe, akaba ari jewe Ngabiyimana Honorine muri kumwe. Ico ndasaba ni ukugira j'aime wabonye ikiganiro canke wabonye ikiyago, ikiganiro catanguye, ntiwirengagize kugira j'aime, ntiwirengagize kugira commentaire bien sûr. Hari gushobora kuva hari icumviro woterera canke kumva hari ico woterera wovuga muri commentaire, n'hésitez pas kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ikindi naco wabonye ikiganiro gipartage kugira ngo n'abandi benshi bakomeze kugikurikirana. Hanyuma kuri utaragira subscribe, n'uyu mwanya kugira ngo ubikore uzodukurikirana bitakugoye, uzodukurikirana vyoroshe. So ndabakiriye mwese. Uyu munsi twaba tugiye kurabira hamwe kuri débat canke kuri sujet ivuga ngo ni gute umuntu yoshobora kubaho afise ivyumviro vyiza. Ni gute wewe ubuzima bwawe bushobora kurangwa n'ivyumviro vyiza. Ni gute wewe wobaho wewe personnellement wobaho ubuzima ufise ivyumviro vyiza udafise ivyumviro bibi. Aho rero nje kurabira hamwe kino kiyago n'abantu kenshi bikunze kugora, ugasanga n'umuntu yaba afise ivyumviro biri negative, afise ivyumviro vyo kwisuzugura, ivyumviro vyo kumva ko mu buzima bwiwe ari umuntu asuzuguritse, ari umuntu ataco ashoboye, ari umuntu ataco yokora, ari umuntu abantu bose bamwanka, ari umuntu abantu bose basuzugura. Ugasanga rero umuntu abayeho ubwo buzima, akuriye muri ubwo buzima bivanye ngira ngo n'ivyo bamubwiye, bivanye n'ivyo bagiye baramubwira, soit kibano, soit amukikuje. Ugasanga adevelopye muri we ivyumviro biri negative, ivyumviro vyo kwisuzugura, ivyumviro vyo kubona ko atari umuntu ataco yokwishoboza. Ariko ni gute umuntu yogira ivyumviro vyiza, ivyumviro biri positive, atari vya vyumviro bigutuma wisuzugura wenyene ubwawe personnellement, atari vya vyumviro bigutuma wowe ubwawe ubona ko ataco umaze, atari vya vyumviro bigutuma wowe ubona ko ataco wokora mu kibano, ubona ko ataco ushobora kwishikanako, ariko ari vya vyumviro bigutuma kwiyumvira yuko uri umuntu ashoboye, bigutuma kwiyumvira yuko uri umuntu afise ico amaze, uri umuntu afise ico ashoboye gukora, uri umuntu afise ico amaze muri societe canke mu kibano canke ahantu aba akorera canke uwo bibana canke mu vyo agenda akora mu buzima bwiwe bwa misi yose. Mbega umuntu agira ivyumviro bibi canke kubera ko umuntu arinze adevelopa ivyumviro vyiza muri we, nuko ari wa muntu aba yari afise ivyumviro bibi muri we, kwama yisuzugura, kwama yiyumvira ko ataco ashoboye canke ko ataco ashobora gukora. None biva kuki? Ugasanga umuntu ariko ariyumvira ni wa muntu yama ariko arisuzugura, ni wa muntu afise muri we mu mutwe hiwe hama herekana ko ari umuntu ataco ashoboye gukora, ari umuntu ataco amaze, ari umuntu asuzuguritse mu kibano, yama yibona ari hasi y'abandi misi yose. Akenshi biva ku kuntu umuntu kuvyo aba yarabwiwe. Ugasanga n'umuntu peut-être yakuze hariho ibintu adashoboye canke hari intege nke afise ahantu kanaka, bigatuma rero abantu bamubwira ati wowe ntaco ushoboye canke wowe ntaco wokora, wowe bimeze uku n'uku n'uku, agaca developa muri we iyo mindset yo kumva ko ataco ashoboye canke kumva ko ataco yoshobora kwigezako canke kumva yuko ataho yoshobora kwishikana. Ugasanga ni wo muntu rero misi yose yama yisuzugura, yama yibona ko abantu bose bamusuzugura, abantu bose bamwanka. Ni wa muntu yama abona ko ibintu vyose nta ruhara bifise, ko ibintu vyose nta droit afise, hari ivyo afise ku burenganzira, hari n'ivyo adafise ko uburenganzira. Rero ugasanga uwo muntu muri we abantu bose ababona ko bamwanka. Niba abantu usanga hariho igihe ashobora guhura n'umuntu yamurengana ntamuramutse, ugasanga ariko arishiramwo we ko uwo muntu yamusuzuguye. So niba abantu bama babona ko basuzuguritse, ataco bamaze muri societe, ataco bamaze ku buzi bwabo, ataco bamaze mu kibano cabo, ataco bamaze mu miryango yabo, ugasanga rero bako bakuza ivyo vyumviro canke iyo mibereho yo kumva yuko bakwiye gukuza ivyumviro biri negative. Alors ni gute umuntu rero ameze nkuko yo developa kugira ivyumviro vyiza mu buzima bwiwe. Wowe uramaze kumva ko hariho abantu bakubwiye ko ufise intege nke ahantu kanaka, uramaze kubona ko hariho abantu misi yose bakubwiye ati ibi bintu bikora nabi, kuko nawe ukabona ko ivyo bintu utashobora kubikora nk'abandi neza. Canke ugasanga hariho abantu baba bakubwiye ati wewe usuko ntusa neza, wewe umeze uku, wewe witwara uku. Ugasanga rero biriko birakwinjiramwo canke biriko biratuma bigufata uburyo bwawe w'indani, ugasanga biriko birakwica, biriko biratuma ukuza ivyumviro vyo kwisuzuga canke kuza ivyumviro biri negative. Icokorwa nuko d'abord ubanza kumva ko personnellement uri umuntu adasanzwe muri wewe, ukumva ko muri wewe jewe ndi umuntu adasanzwe, muri jewe ndi umuntu akomeye, ndi umuntu nyimba banavuga ko ndi umunyantege nke, ukabanza ukishiramo ko wewe uri umuntu ashoboye, ukabanza ukishiramo ko wewe uri umuntu adasanzwe, uri umuntu akomeye, uri umuntu ashoboye, uri umuntu ashobora gukora ibintu vyose, uri umuntu ashobora gukora ibintu vyananiranye. Ukumva ko muri wewe ufise iyo self confidence
confidence, kumva ko muri office iyo confiance en soi yo kumva yuko nubwo abantu bavuga ko ndi umunyantege hano kanaka, nubwo abantu bavuga ko hari hano kanaka cumbagira, nubwo abantu bavuga ko hariho ibintu kanaka ntoshobora gukora, ariko kandi ukishiramo ukanze kumva yuko ukirema mwizo nguvu, ukirema mwizo nkomezi, ukumva yuko naka yarambwiye uko ariko nanje ndibona uko, kuko umuntu wese arafise ahantu ari fort, umuntu wese arafise point fort ahantu kanaka. Rero ni vyiza ko ubanza kwishiramwo d'abord ukamenya ko ushoboye, ukamenya ko jewe ndashoboye, jewe ndashobora gukora ikintu kanaka, nubwo mu kihano batanyemera maybe, nubwo ku kazi mu kazi kanje ka misi yose hariho ibintu batama ngo nkore kubera ko maybe ukuntu meze canke ukuntu ngenda nkora ibintu kanaka ushobora ugasanga ndabikora ncumbagira canke sitabikora neza nkuko bavyifuza. Wowe ukabanza ukishiramwo ati jewe kino kintu ndashoboye kugikora, jewe kino kintu ndashobora kukirangura kikagenda neza, jewe hano hantu ndashobora gutuma nohashika abantu bari bameze uko, ugasanga abantu bahindutse bameze neza bivuye kuri jewe. Ukabanza kwanza kumva ko wewe ushoboye, kwanza kumva ko wewe nta ntege nkufise, uri umuntu ashoboye, uri umuntu yumvira neza, uri umuntu atana kintu kimwe yokora ngo nikigende neza. Hanyuma ikindi naco vyiza ko umuntu d'abord asuzuma abantu yamana nabo, abantu agendana nabo, abantu birigwana, abantu bamutera kumva yuko ataca ashoboye canke abantu batuma agira izo pensées ziri negative, hanyuma akavana nabo. Nubwo abantu 10 bashaka kubwira yuko ataca ashoboye, ntihigera habura umuntu mu buzima agutera intege akubwira ko hari ico ushoboye nubwo atashoboye ariko ushobora kubikora. Ntihama habura umuntu mu buzima akwereka yuko ufise point fort ahantu kanaka. So ni vyiza ko rero uvana nabo bagushira hasi, uvana nabo batuma wiyumva ko uri umuntu ataca ashoboye, uvana nabo abantu bakwereka ko uri umuntu mubi, uvana nabo abantu bakwereka ko hari ibintu bitagenda neza muri wewe canke kuri wewe, ariko ukifatikanya n'abantu bakongera inguvu, ukifatikanya n'abantu bafise ico bakwinjiriza mu buzima bwawe, bafise ico bakumariye mu buzima bwawe, bafise ico bakongereza mu buzima bwawe. Ukifatikanya n'umuntu akubwira ati nubwo bimeze uko hari ahantu ushobora gukora bikagenda neza, hari abantu bashobora, hari ahantu ushobora gukora ugakurikira strategie z'ingene ushobora kwigenza neza, hanyuma ibintu bikagenda neza kandi ugakora ibintu bishimwa n'abantu. Ukifatikanya n'umuntu nubwo uri umuntu mubi, abantu bagaya canke abantu basuzugura, ariko ikifatikanya n'abantu umuntu atagusuzugura, umuntu atagufata nabi, umuntu atakwereka ko uri umuntu asanzwe ariko akwereka ko uri umuntu adasanzwe, umuntu atakwereka ko uri umuntu atacamaze ariko umuntu akwereka ko kameme ufise ico umaze mu kibano cawe, ufise ico umaze mu muryango wawe, muri societe kanaka, canke ufise ico umaze aho ukorera canke mu vy'ugenda urakora. Ukifatikanya n'iyo muntu kubera ko abo bantu bazogufasha kwamugira ivyumviro vyiza, kandi iyo umuntu azindutse mu gatondo akazinduka afise ivyumviro vyiza, biranoroha yuko akazi akora uwo munsi kagenda neza. Ariko iyo umuntu no munsi avyutse akumva afise ivyumviro bibi, biroroshe cane yuko n'ivyo akora bitagenda neza. Par exemple, umunsi uravyutse canke uravyutse uri wa muntu ryamabona ko asuzuguritse, hanyuma indwi yawe kandi iratanguye, usubiye kuvyukana les pensées négatives. Ino ndwi yaheze bamvuga uku, ino ndwi yaheze ata muntu ashima ibikorwa vyanje, ino ndwi yaheze ata muntu abona ko ndi umuntu afise ico ashoboye canke ndi umuntu ashobora gukora ikintu kanaka kikagenda neza. So rero niyi ndwi ndazi bizogenda uku, ukishiramo ko niyi ndwi ndazi bazombwira uku, niyi ndwi ndazi sinzokora ngo bigende neza, niyi ndwi ndazi sinzogera aha, niyi ndwi ndazi vya bintu nategura sinzobikora ngo ndabishikeko. Biroroshe ko iyo ndwi izosubira kugenda nk'indwi yaheze, biroroshe ko iyo ndwi izosubira kugenda nabi, biroroshe ko iyo ndwi uzosubira kandi gufailinga, biroroshe ko iyo ndwi uzosubira kandi kuruhura n'abantu bakwereka ko atacu ushoboye, biroroshe ko iyo ndwi kandi uzosubira guhura n'umuntu asuzugura ibikorwa vyawe, asuzugura ivyo uzogenda ukora canke asuzugura ivyo uzogenda uvuga canke ivyo uzogenda ushikiriza. Ariko biraryoshe cane nk'ubu uravyutse kuwa mbere, uricaye uri kuriyumvira ingene indwi igomba itangure, ingene indwi igomba kugenda, uri kuriyumvira aha nananiwe ariko aha bizogenda neza, ukiyumvira aha hari umuntu yamvuze uku ariko ndazi yuko niyo nakora neza nkabikora uku atazosubira kumvuga nkuko yamvuze, maybe nabikoze nabi ariko nditeze yuko kandi ndizeye yuko ino ndwi nzoshobora gukora uko hanyuma bikagenda neza. Hanyuma ikindi naco ukiremamwo umutima mwiza, ukiremamwo akanyamuneza, ukiremamwo muri wewe inguvu atamwe gushiramwo, kugira ngo ibikorwa bigende neza canke kugira ngo wewe ube motive, nta muntu azaza kumotiva. D'abord bizohera kuri wewe. Motivation tugenda turonka ku bantu kanaka ntiziba zavuye kuri abo bantu ariko zirabanza kuzikava muri twebwe. So ni vyiza ko ubanze ukimotiva wowe ukavuga ati
ndafise ico nshoboye nanje, ndafise aho nshobora gukora nkagera, ndafise nubwo uno muntu ambangamiye muri societe, nubwo uno muntu anyereka ko ataco ashoboye, nubwo babona ko ndi umuntu bitagenda neza, ariko we d'abord ukwiremamo ko ushoboye gukora kandi ukiremamo ko ushoboye kugira ico ushoboye gukora. Hanyuma rero kandi ukagerageza kwegera wa muntu agupushinga kugera kuvyo ushaka, wa muntu atuma wiyumvira neza, wa muntu atuma wiremamwo ivyumviro vyiza, atuma wibona muri kazoza keza, atuma umusi wawe ubona ko ari umusi uza kugenda neza, ivyo wateguye ukabishigako, ari umusi canke ari indwi canke ari ukwezi canke ari umwaka, uzokora ibintu bikagenda neza, ari umwaka uzokora ama projet yawe ukayashikako, bimwe warondera, bimwe waruhira ukabironka. Ariko niyo wifatikanye na wa muntu azokubwira ati warakoze mugabo ndabona ataho uzoshika, bizokoroha cane yuko wisubiza inyuma, wishira hasi, bizokoroha cane yuko wibona ko uri umuntu asuzuguritse kandi ubona ko uri umuntu ari faible cane, ataco ushobora gukora mu kibano canke ataco ushobora gukora ngo yishikaneko. Ikindi naco ni vyiza canke birakwiye ko d'abord wewe wimenya mbega bino vyumviro bibi canke zino pensées négative c'est vrai ndazigira, alors ni igiki nokora, alors nihe nokora cane, canke nabahe bantu twotandukana kugira ngo ntibasubire kunteza kugira ivyumviro bibi, canke ntibasubire kunteza kumva yuko nkwiye kugira ivyumviro bisubiza inyuma, ko nkuko natanguye mvuga, ivyumviro nivyo bituma ubuzima tubaho, canke nivyo bidefinisa ingene turiko turabaho. Ivyumviro ugenda ukora uko wiyumvira, nyimba uno musi niyumviriye gukora ikintu kanaka, seke umusi uza guhera ico kintu ndagikoze. Alors rero ni vyiza ko wiga kumva ko ukwiye kubaho ukiganiriza wewe, ukicara ahantu ukiyevaliwa, ukamenya ati hano hantu narakoze ntivyagenda neza, ariko mwana ndashobora gukora bikagenda neza, bivanye n'ingene abantu bagiye barambwira, bivanye n'ivyo nagenda akora. Harageze aho nsuzugurwa, harageze aho jewe ntakiboneka nk'umuntu afise agaciro muri societe, wowe ukabanza ukicara ukiraba ati none mbega vyavuye kuki, ukaraba source y'ico vyavuyeko, hanyuma ugahaguruka nawe rero ukamenya ati reka bino bintu ndabikureho, nyimba bino bintu ndiko ndabibamo kubera ko kino kintu, reka kino kintu ngerageze ndagikureho mu buzima bwanje, nyimba ndiko ndabaho buno buzima kubera uno muntu, niko no muntu ngerageze ndamukureho mu buzima bwanje. Wowe ukaraba source yuko kuntu bituma ugira ama pensées négative, hanyuma ukarema source ituma ugira ivyumviro vyiza, ivyumviro bigushikana ku vyo ushaka, kandi ivyumviro bituma uryoherwa, ivyumviro bituma unezerwa. Kuko iyo umuntu afise ivyumviro bibi, umuntu afise ama pensées négative, yama ari wa muntu ababaye, yama ari wa muntu ashavuye, yama ari wa muntu atatwengera abandi canke adahuza n'abandi, yama ari wa muntu yama yishira à l'écart y'abandi, n'umuntu yamuvugishije abona yuko amusuzuguye, n'umuntu yamuciyeko akamuhonyora abona yuko yabigize n'ibigira nkana. Ariko iyo muri wewe wiremyemwo ivyumviro vyiza, biragutuma kubona ko abantu bose bagukunda, biragutuma kubona ko niyo umuntu yoba yagukoseye canke umuntu yaguciyeko akagutsitarako, ntibikuremamo kumva ko agusuzuguye, ariko birakuremamo kumva ko bien sûr ni accident, ariko nziza ko twiremamo ivyumviro vyiza. So ikiyago c'uno musi kirangiriye ngaha. Ico nabwira umuntu ariko arankurikirana nuko ivyumviro vyawe biradefinisa wewe uwo uriwe, ivyumviro vyawe nivyo bigutuma ukora, kuko ico wiyumviriye nico giseruka, ico uri kuriyumvira mu bwenge nico kigaruka kikatwereka wewe uriwe. Rero ni vyiza ko nyimba ukeneye ko abantu bakubona, c'est vrai twarasuzuguwe, c'est vrai twaraciwe intege n'abantu kanaka, canke twarashizwe hasi n'abantu kanaka, canke twarasubijwe inyuma n'abantu kanaka, ariko turashobora guhaguruka natwe tukakora uko dushoboye, hanyuma bikagenda neza. So remamwo ivyumviro vyiza muri wewe kugira ngo ushobore kubaho ubuzima bumeze neza, kandi ubuzima butera buja imbere, apana ubuzima butera buja hasi. Remamwo kugira ivyumviro vyiza kugira ngo uhuze abandi kandi ubone ko ari abantu beza. Turangirije ngaha, reka nshimire umuntu wese yakurikirana kino kiyago canke gukurikirana kino kiganiro, nibaze ko wafashijwe kandi nibaze ko wize. Wewe waba ufise ama pensées négative, yahindure ugire des pensées positives kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza nuko ushaka ko bugenda. Ikindi naco nuko nabandanye ndabatumira canke nuko nabasaba ko mwandanya mukurikirana ino mbonesha kure yacu no repentance n'abandi ku bikorwa igenda ibaha, ku biganiro igenda ibashikiriza, kandi kuri wowe utaragira subscribe bikore kugira ngo uzobe udukurikirana vyoroshe. Wifurize ko mwogira ivyumviro vyiza mu buzima bwanyu kugira mugume mugira ubuzima mwifuza, kugira ngo mugere hamwe mwifuza.